ca Bujumbura yagarutse mu gisagara biva kuko bari bamaze igihe bakinira kuri stade Runani bagaruka kuri stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura twese turindiriye ngo tuza kubona gute aya ma equipe aza kwitwara gute yaba Vitaro na equipe ya Interstar inyuma y'amajambo menshi yatanguye imbere y'umukino Arsene Bucuti ati nije nabariye amafaranga nawe ati yamara muratubeshe Arsene Bucuti ati noneho tugiye kubakubita nabo bati ugwembe ni gwarundi ariko bashitse mu kibuga iminota 90 bati turatugabane wanse bimeneke ubusa ku mpande zose ariko Patrick na Edi nk'abantu baravye umukino muri rusangi niki catumye aya ma equipe anganye ubusa ko atanumwe tuvuga ngo yaratsinzwe kuri match yo ku munsi w'Imana urakoze rero Bwana Abdul kuko bo jewe ngo mamere kuri kino kintu nabonye hari abantu benshi imbere y'urukino mu maglobe ya WhatsApp bavuga ko derby y'Ubujumbura yaheze biki burya tugiye no kuraba classico ya za 2009 zishishikimwe na classico zubu oya harakagabanutse nyine harakantu gategereza kugabanuka kanovera uguhangana kandi wanashima dushake tureke na derby y'imyaka iheze ariko nkwibutse ko meme no guhangana kwari guhari muri football ya ke mu mwaka weze hagati ya Interstar na Vitaro siko kugoye guhangana guhari no munsi kandi no munsi football yamvaga yateye imbere les années 1990 1900 cyangwa se imyaka y'inyuma y'ibihumbi 2000 washaka gusanga champion ishaka kumara imyaka 3-4 ari champion y'imigwi 2 cyangwa 6 tukaba tuzi ko guhangana swat ari Lydia Ridic swat ari message swat ari Vitaro dakoda Vitaro amazigiye kiri ari Vitaro pre-4 yego twari bikombe byinshi Burundi gaserukira uno munsi rero sinzi ko navuga ngo bivanye n'uburyo buri mu migwi ahubwo je mbona ko rimwe na rimwe football yacu mvango ya hano mu Burundi uko imyaka igende niko igenda iterese mvango subira inyuma sivyo uno makosha gukutana na Primus League nziza umwaka uzuka kubitana uburyo bwa Primus League bwaragabanutse sivyo nivyo twemeranye nanje ndemera ko Vitaro Interstar projet barimwo mwino myaka 10 ni projet kabisa ziteye agahinda n'ikigongo sivyo mugabo ni facteur nyinshi n'imigwi n'igihe yabaho ikomeye yabituzwe n'abafana bayo yego yaba Vitaro igihe yari ikomeye si equipe twavuga ngo yaba yubakiye kwishira hamwe runaka nimba nishira hamwe ryafashe iyo equipe ya Vitaro kubaho ni kwa kundi no munsi ajya amashira amatarariha sivyo biciye kuri Bucuti asanzwe atejwe marketing na communication muri Vitaro bagenda bamva ngo bagira iki baba izo promotion sivyo mugabo Vitaro no munsi ntabwo twoyifata ngo ni equipe yabaye ikomeye kubwa amashira hamwe runaka yari yayifonya gishishemwe imitahe no igihe cyose Vitaro yari ibaye ikomeye uretse ko football igihe Vitaro yari ikomeye football ntabwo hari bagiye kurugera umukinya akwempoza kumuhembo muri yone aya ntabwo hari bwagere ku rugero muri Primus League Burundi twisanga umukinya ushaka kumurokita 10 million kuri saison canke woka namugurisha no muri za triki canke suka mugurisha nkagira iki muri makuru munsi football yarahimatse guhinduka rero hari bamwe babeza abandi bakababi no munsi ububi bwa Interstar nabwo mvango na Vitaro kenza nimvira ngo nimba ari imigwi yakuze itundu canke se ifashwa ikomeza mvango ikomezwa nabo bantu babaye abakinyi babo mvango muri kahise nabo bakunzi babo muri kahise nabo banyagisagara uno munsi abanyagisagara bari hehe eske uno munsi abakunzi ba Interstar badashira kuri pressure ubuyobozi bwa Interstar bwuko bwo kumva ngo bivanye n'ivyo abakunzi babo babaha bategeza kuba equipe ikomeye iyo izo nyubako zakira zagiye he mugabo nimba na munsi arizo equipe zibiri dufise zirambiye muri Primus League Burundi nico kintu cyo kububahira nico kintu cyo kugira iki cyo kuba equipe ya Vitaro na Interstar peu importe projet barimo
mugabo numba no mututobura imyaka 5 Vitaro na Interstar muri Primus League Burundi izi za Flambo ni za hirya yejo izi za Genwari ni za hirya yejo izi za Bomuru ni za hirya yejo izi za Musongati nuko izi za Kayanza United ziziko ziragira iki nuko sivyo izi za Rukinzo nuko les plus anciennes c'est bel et bien Vitaro et Interstar iyo resistance yo kumva peu importe projet bariko barabanywa muri Primus League Burundi hari n'izindi ekipe hari nka Stella Matutina burya ni imwe muri ekipe zaduze kera kandi zanatangwe gutwara ibikombe kera cyane gose mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 960 gutyo zari zatangwe gutwara ibikombe vya Primus League Burundi canke ibikombe bikuru vya championnat yitwa Primus League Burundi kuri uyu munsi siko yitwa kera kuko nka Stella yatwaye ibikombe bibiri vya mbere mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 963 n'igihumbi kimwe n'amajana 964 ubona ko Vitaro yaje gutwara igikombe ca mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 971 mugabo urumva ko nimwe muri zamani y'ama fantastique zaragiye zaratwaye za Primus League ziri za Best Dynamic za Burundi Sport Dynamic mugabo se ubwo yari muri projet yitwa gute 1970 batwaye igikombe mugabo butwa ngo Burundi Sport Dynamic New Look sivyo izi za Interstar itarahuzwa zikiriza Inter FC za Prince Louis sivyo za hariho AS Interstar hakaba na Inter FC sivyo bisobanura ngo nembo no musi zishura ku resista tukabona ko Vitaro Interstar ariyo migushaje ku mazina ikina Primus League Burundi ibyo dutegereza kuvyubahira hari abarejande benshi nabonye kuri match ya Interstar ndavuga ngo na Vitaro ndavuga ngo bimwe mu bintu novuga ngo vyiza vyari bibuze nuko kuntu novuga ngizi iyi migwi itakirira muhira sivyo burazi Interstar burya wavutse mu 1934 ya kera bisobanura ngo hari ico no kwita sinzi ngene no bivuga hari ico dutekereza kububahira mugabo derby ya mari derby nimba zaravuye muri projet zabo dutekereza kuraba ngo mbega no munsi nimba bagarutse ukinira kuri Stade Intwari ntihageze ko none za projet zuko zabaye icyo gihe kinini zibejejweho n'abakunzi babo izo projet zigaruka uno munsi Vitaro ifise Juma Gakane muri projet zabo ifise Aristote Mitabakana muri projet zabo ifise umukinyi nka Lieve muri projet zabo ekibi ifise Aire Sharome Bakisijo Danimbona bose nubwo na atariko arakina aca muri projet zabo nivyo Vitaro nziza 2024 yatwaye Primus League yagerageje kurizita 2025 mugabo mvuga buri icyo gikombe nivyo yarasambutse mugabo no munsi nimba Interstar from nowhere n'amazina y'abakinyi tutamenye muri Primus League Burundi ishobora kuzika resist imbere ya Vitaro nuko derby amari derby eko bisobanura ngo match ya derby uyibuzemwe ibitsindo uravuga ngo yego hari ivyo batwibye mugabo geje kuraba bwana uyu yari yambaye kapitani urabe hari ibintu vyabaye kuri kwino match ya Interstar na Vitaro burya abantu bambaye igitambaro cyo kapitana kwino foto ya 11 so bari kuri Fendo match aya barabihinduye ino hano Ramazani niwe yari yambaye kapitana kurande rwa Vitaro mugabo kuri Fendo match Juma Gakari niwe yari kapiteni
arubu kwa Interestare defenseur wabo niwe kuri fed match byabona ko ari kapitene mugabo kapitana yari yambaye umunyezamu wabo nari mvete ni kubera iki mugabo buryo match agenda nce mbona igituma match yariteguye cyane match yariteguye cyane mu buryo cyane bugaragara pe mu buryo bugaragara yego apana bwa buryo bwonyine bwo mu kibuga ngo turiko turakina ngo sawa nako ngo mumenyereza ngo yagiye kuganiriza abakinyi ngo ku giti ciwe ngo biragenda kuno oya iyindi point ya kabiri ikwereka ko derby yamari derby kandi abanyabujumbura bari bakumbuye derby ku rubuga rwa mugenzi wacu Musa Momo yari n'umworosha muri mvango muri stade niyo yanditse ko inyuma yuko ekipe ya Interstar batangiye miliyoni 5 kugira ngo mvango bakire Vitaro kuri stade Intwari Musa Momo yavuze ko Interstar ishobora ko yarinjije hafi miliyoni 21 barinjije miliyoni 21 n'amafaranga arengako miliyoni 21 n'amafaranga arengako sonura ngo niyo ni aspect iri positive itwereka ko muri stade Intwari kwinjiza miliyoni 21 kwinjiza miliyoni 21 ntabwo ari ibintu biba bigize iki bisanzwe rero hanini jewe izere aya makuru no munsi ari match ya Barcelona na Atletico uri kwiyumvira ko game twoyihoza oya ntibiba abakunzi ba Barcelona bari kuvuga ngo twayibagiye oya hano kuri table yacu turafise amakuru ya Barcelona na mugabo ukagena nyine urayahomba turayaza ko narashikirwa turayaza ko twatangiye kwa Real Madrid tuje kuri derby aya Barcelona turazo ko ari match ikomeye ndanabwira abantu bari mu marambye hariya muri Ndogo Bar ko atagihindutse dushobora kubana mu ijoro kuri match ya Atletico na Barcelona dushobora kuzoba turi kumwe Imana n'ibikunda rero izere amakuru ya Barcelona arahari sivyo amakuru ya Barcelona arahari oya arahari sivyo rero ico derby yaduhaye ico derby twari twiteze yari kuduha muri make majambo make pemporte ivyo twabonye mu kibuga pemporte projet zirimo mugabo nimba hagezaho match abantu zomba bw'umagarikizi ngo ngere iminota 15 ngo match yajoshe ngo tuyibandanye ntabwo ari game isanzwe via projet barimo je souligne bien via projet barimo Abdurazak Vitaro irafisa amazina y'abakinyi tuzi muri Primus League sivyo uvude Jumaga kari uramwumva uvude Aristote ntabwo zina risanzwe uvuze Lieve sizina risanzwe uvuze Gustave sizina risanzwe sivyo mugabo eske mbwira izina ryo mukinyi uzi muri Interstar wovuga umuntu kurikana Primus League akamuha yamazina akomeye buri muntu wese yamenye ubwo nyene ahitamenye by the way ni equipe tubona ngo iki nivyo yaba dufise twatuma duharura possession de la balle sinibaza ko Vitaro baba barasumije possession Interstar oya ni match gutembereza umupira mu kibuga oya warabona ngo ya karite ya Vizier Bahati irimwo wa mukino uno munsi musonga ati bakubwira ngo nimbura munsi turi mu migukina tikitaka harimo akantu ka Vizier Bahati Egenwari the Fighters no project yabo ya tikitaka barimo no munsi ndabibutse ko abana bakiri bato baciye mu maboko kwande kwa Vizier Bahati Interstar rero Interstar ya Vizier Bahati ugerageje kuraba uno munsi ivyo batanze kuri match ya Vitaro nta mazina y'abakinyi bakomeye bari bafise mwino match mugabo warabona ngo hari ukuntu bagerageza kwempoza jeyo hasi equipe ya Vitaro iyo aba Interstar bari bafise nk'abakinyi babiri canke batatu dole experience abasatirizi beza no mumenere doje hagati mu kibuga ino match ntari kuba sorde vango skoro 0-0 Vitaro bashaka ko bari gutakaza ino match rero jewe ibyo derby nari niteze kubona muri derby narabibonye
ivyo avuga ngo imigwi ngo Vitaro ngo na Interstar yari yakera ko nawe umupira warimutse ngo wagiye yakera rega n'ubundi urumva n'ubundi nizakera nizo nako ndavuga nizo equipe za mbere plus ancienne hano yego muri Primus League Burundi rero niba uvuga ngo derby Vitaro ngo na Interstar zari zakera ko nawe kuzira bakera mugabo nizera ko umuntu wese yaravye match ya Vitaro na Interstar ku kintu kijanye na spectacle atidoze kuri match abaye ku musi w'Imana. Reka twumve umuvandimwe Arsene Bucuti amajambo yashikirije inyuma y'urukino inyuma yo kuza ngaha uretse n'iyi media y'iwacu n'andi ma media kishongora ariko ndavyituka ati bariya tugiye kubakubita tugiye kubavutura bari mu kajagare reka tujaniranye noneho inyuma ya match yatangaza iki ko ekipe yari hejeje kumunaniza bakanganya ubusa ku busa kuri Stade Intwari gucerekeye ko twabonye urukino twebwe twaje turondera itsinzi mu buyobozi bwacu ariko twabonye ko no munsi habaye spectacle kuko no munsi biteze iyo dutsinda equipe Interstar yacisambuka kaganira no kugaruka ku kibuga cyari kubaca intege kuko bariteguye cyane mugabo ugaragaje kuraba uburyo match bayiteguye bageranije ko ari nka kujya kwa Edenora we nara babona ko rubanza bateguye cyane gose uburyo no mu myiteguro yabo n'abakinyi bavunitse ari babashize muri systeme zabo ndavuga nk'abakesi ba Sharife Tirida yishimiye uhaboneka ko twe twaje kurondera 3 mugabo abandi baje kurondera gira champion bo baraza gace ko kine no match ya derby ama wambaje kubyerekeye gushimishwa bwa mbere twebwe turashima urugero mumenyereza wacu agejeje ko bakinyi urugero rwiza cyane nkuko mubizi equipe ya Vitaro ni equipe ibafite amaprofil asanzwe ariko bakayahingura no munsi rero abakinyi bacu ko turabahingura kugira bazoduha umwimbo kuri match ikurikira Aigle Noir batwemereye abanyabujumbura yuko nta na rimwe umunyamakamba aratsinda umunyabujumbura kandi twe twibetse Noir kuri Aigle Noir tuzokena match ikurikira ngaha nyine tuzora n'umugwi wa Aigle Noir muri kahise kayo mu myaka 20 niba tumaze guhura inshuro 47 maze kudutsinda nka kabiri mu myaka 20 baraba rero kuvyerekeye kwakira inkino turifuza ko inkino hazose zibera kuri kino kibuga kubera iki kubera ko no munsi nkeze kwaza mu Interstar ku ntunganyo yabo y'urukino nubwo bari bazi ko gutsinda bitoroha imbere ya Vitaro turazi ko badutsindiye Uganda mugabo birabagura kudutsindira Bujumbura no muri Bujumbura meri ya kera rero nkavuga yuko kibazo Robert inkino tuzozakira kuri kino kibuga gushika kuri nosa nivyo komite yifuza ya Vitaro kubera iki kubera ko tubuze mu gisata ca relation publique marketing les partenaires benshi ba Vitaro no bari mu gihugu cyose turazi yuko ari abafana nabo gukinira ngaha bibagabaniriza urugendo ko bigatwara uburyo bwinshi cyane ufashe ku bafana Vitaro ifise dufate ko abafana baja i Buganda igihumbi ukagwiza n'ibihumbi 20 bakoresha mu byo kwiyunguruza ni hafi miliyoni 20 mugaragaje kubiharura neza naho zo miliyoni 2 ntaje mugarumva yuko hari abantu ubutunzi bwabo byatwara uburyo bw'ishane kuja kwakirira kure igisagara bikanatuma psychologiquement bava muri ibintu byo gushikira equipe cyangwa kuza kwiraba ngaha uno munsi kino kibuga mu gatwe kibungabunga ni patrimoine y'igihugu iteza imbere haba muri marketing haba no muvuga mu ngenzi kuko kujya abantu baje kwitanganyika niko abantu bazanga kuri ino stade rero nk'abanyabujumbura twagarukanye ya derby yacu nubwo itari kuri rwarugero navuga ko mu myaka 10-15 iheze ariko nibaza yuko igihe cyose tuzoka mu twakiranga imigwi Bujumbura ikagwana urugamba hama babafana nabo bakaza kuraba urukino kugira ya miliyoni 5 federation dusaba dushe kwitanga nkuko mubizi ko bisabwa ko umuntu azitanga hasigaye indwi kugira wakira urukino ivyo ntidushobora kubishikako tutari kubona abafana rero biratunezereza kubona kwa rugendo bahora bafata bwa buryo bahora bakoresha bagiye kurondera nuvuga ya spectacle bazo gukoresha mu gutegura abakinyi babo kugira nabo banezerewe twebwe twabonye Interstar na Vitaro match ngene yagenze
bashimishijwe n'urugero ekipe yacu yerekanye nubwo taronse amanota 3 kuko mu mupira muri Vitaro turatara ko abaho gutsindwa no kunganya rero ndakeje n'umugwe twahuye Interstar mu bashikane gutum yuko imyaka yose bagendera bakoroka no kuri no mwaka bihanga biratubabaza ko baca batugora cyane baduterereza ha adacokoranye niyo umuntu no gucokorana gusa birababaza cyane umwihanganire muzosubire gukoroka bace bababaza cyane muza murabaterereza ngo ntimuzongere gukoroka muzosubire bica gukoroka bibajya kubera ko birabagora cyane ngo basaba guterereza adacokozanye no gucokozana gusa ndetse hari ukuntu yavuze ngo ekipe ngo yace isambuka ngo tubatsinze hari umuntu yaciye akimubaza ati none wewe urumva ko Interstar yosambuka kubera ko mwe mu batsinze byumvikana ngo mwe mwitsindishije mwaciye mureka ntimutsinde mwaciye mureka gutsinda rero mwitsindishije kugira ngo ntisambuke ubwo rero mumenyereze ibyo yarahejeje kuvuga ko yagerageje ibishoboka byose ariko match ikamwankira uravuze yuko mwe mwigirishije rero yacazara bivuga ati nuko gusa match bari bayifashe seriye cyane bakoze kandi na ekipe yacu yakoze mugabo ntibyakunda ko dushobora kuronka intsinzi kuri uyu munsi ariko ekipe ya Interstar yari yateguye urubanza mu buryo bukomeye navuga ko rwari urukino rwiza hagati ya ekipe zigera kuri zibiri ndavuga Vitaro ndetse na ekipe ya Interstar ni zimwe muri ekipe zikuze kubera ngerageza nko kujustifia n'ubukure bwazo ni ekipe zibiri zose zisumba championnat Primus League Burundi ni imigwi ibiri yabayeho imbere y'uko champion ibaho mu mwaka w'igihumbi yabayeho 1963 kubera ko Primus League ryatanguye gukinwa neza n'igikombe cya mbere cyatanzwe mu mwaka w'igihumbi 1963 gitwagwa n'ino ekipe yitwa Yistera Matutina ariko uravye Vitaro Football Club ni ekipe ya kera cyane yabaye mu mwaka w'igihumbi 1957 nibaza ko abantu ba kera cyane bashaka kuba bavyibuka nubwo ngira ngo benshi tuba bakiriho ubwo yatanguye yitwa Rwanda Football Club yatangujwe n'abanyarwanda kwitwa ngo Tupu Isabata nibaza ko mu myaka y'igihumbi 1973 Interstar nyene nimwe muri ekipe za kera cyane gose ubona ko zimaze igihe kinini ndetse zanatanga n'utwara ibikombe kera mu mwaka w'igihumbi 1991 ubwo yari yubatswe mu mwaka w'igihumbi 1934 byumvikana ko yiruta na Vitaro Football Club kura cyane ni akera cyane gose rero nize ekipe zigera kuri zibiri zari zahuriye mu kibuga zimaze n'igihe kirekire zigwanira mu iki kibuga ubundi twakabaye tubona derby canke tukumva derby ukumva Vitaro basi n'imiburi na Maniema Fantastic kubera ko niyo ekipe yatangiye gutwara ibikombe kera yabayeho kera ukumva basi n'imiburi Vitaro na Espoir FC mugabo bivanye nuko izi ekipe zo zagiye zirabura Vitaro Football Club baza gutwara ibikombe byinshi bigira kuri 2021 muri Primus nako bya Primus League Burundi cya championnat y'u Burundi izi ekipe nazo zakabaye zifite ibyo bikombe byinshi ziragenda hasigara Interstar neje kuba yitwara neza itangura gutwara ibikombe bya Primus League Burundi kugeza naka kanyo ubona ko mu gisagara ca Bujumbura nimwe muri ekipe zihagaze neza ndetse zifite n'ibyo bikombe byinshi kubera ko ifise ibikombe bigera kuri bine byose bya Primus League Burundi nuko rero rwarukino rudasanzwe rwarukino ruri mu satima nyinshi kubera ko abanyabujumbura bari bakeneye kubona derby baravuga ngo yarataye agaciro kubera ko batanayibona nuko rega batari baherutse no kuyibona yego kubera ko batanayibona ndetse rwarukino rwo gucreate kandi iyi satima ngo yongere gukura mu mutima y'abanyabujumbura bose bongere kwiyumva umwe ashobora kumva ngo ndi ku ruhande rwa Interstar undi ashobora kumva ngo ndi ku ruhande rwa ekipe ya Vitaro Football Club kubera ko bwa mbere na mbere bamwe barabatanga gutakara bakavuga ngo nkunda buma muri Football Club ngo niyo yanje kubera ko abona ariko iriko yitwara neza ahubwo bamwe baratanga no kuvuga ko derby yo mu ntara yagutse ya Bujumbura atari Vitaro Interstar bwa ari Vitaro na Boa muri vanye n'uburyo bo basi baresista kugira ariko urumva ngo nimba no munsi Interstar yotegura nkuko bucute Arsenal yavuze bakashobora kumetriza ekipe ya Vitaro nuko derby yamari derby ejo kuvuga ngo barabareke Vitaro moje yakinye n'ivyo yakinye kwari kurekera Interstar menyemizinga y'amashuti menyereza niwe yavuze ati jewe naragerageje pivyo shoboye ndanategura uretse ko nigiriye ubwoba bwo gufotora ariko akina ekipe yari migambi yo kubareka banganye reka
tokeni ni mubaya uretse ko mubaya sana amakuru mfise physique matameze neza cyo kitubona ngo ngo bari yatanguye kumutanguza ku yatanguye ruhanze hanze. ya physique ntameze neza ashobora kuba afise imvune imumereye nabi nko kujya kwa Kesi Jordan kandi bataravye ngo bamuvuze hakiri kare Kesi ashobora kwinjira tokeni bamubura nawe Nawe aca asohoka. akaja kwivuza ya nivyo kuri derby yo mu gisagara ca Bujumbura ariko reka ndakubwire ko Arise and Shine Burundi canke Ashibu bagufitiye